nako ndavuga ati turabasaba imbabazi kuri hotline yabaye hari byari byagabanye gatoyi bazi yuko ibintu by'ubuhinga ariko bitagenda ko mabiteguye iyo mwakoze kwihangana mwakoze dabo kwitaba ubutumire bwacu twizera ko tuzaganira iganiro ciza kiza kudufasha tahura exactement igikorwa kidasanzwe dufise niyo mpamvu twabateye akamo kugira ngo mudufashe gushikana kure ijwi ryacu igikorwa twimirije rero turi ngaha uko babivuze bamaze kuvuga amazina yacu turagarukako gusa nagomba nyene tubikore umutekano ntangere turyohewe tumeze neza nubwo umwanya wagiye turi détendu kugira ngo byose bigende neza ariko ndashimiye ikinyamakuru cose televiziyo yose iradiyo yose yitavye akamo rero sinzi ko nobanza kwintroduza impamvu tubatumyeko muri rusangi ndababwira icatumye tubarondera icatumye tubatera akamo hama muri parti ya kabiri nibaza yuko muca muronka akaryo ko ushobora kubaza ibibazo kugira ngo muronke ido n'ido amakuru yose ajanye na kino gikorwa hama turaza gufata amanoti ku bibazo byose mwabajije kugira ngo ntagire na kimwe dusigaze inyuma ko turifuza yuko bishikira umuntu wese turifuza ko ubutumwa bushikira umuntu wese kidukoranije hano nkuko babivuze je naserukiye umwongere mukuru wa rino shengero kitwa Sweet Garden ishengero rimenyerewe hano mu gisagara rifise impact au niveau global rifise n'andi mashengero atandukanye ku isi rero hari igikorwa kidasanzwe dufise kwigenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani mu mwaka ico gikorwa ni gikorane nane ndumviriza ku maradiyo amwamwe abariko baramenyekanisha kino gikorwa hari abavuga ngo ni concert hari abavuga ngo ni événement ariko nagomba ndagakosore gato si événement si concert ni gikorane civuga butumwa takeneye gutomora neza igituma ari gikorane civuga butumwa parce que byose niho bihera tugitahuye mu yerekwa ryacu muri cyo dutahura nico kigamije cyo dutahura objectif yacu kiratandukanye na événement kiratandukanye na concert urabona ko turi muri sama aho nyene haba hariho ibikorwa byinshi biko birategurwa mu mihingo itandukanye twebwe ntitwaje muri iyo ntumbero ntitwagikoze kubera ko ari muri sama twagikoze kubera ari gahunda y'Imana twagikoze duhumekewe mwe mu Imana yaganiye n'uburongoye ino shengero ufisiye yerekwa rya kino gikorwa akimushira ku mutima hama natwe bakikukomunika hama natwe turabatumako kugira ngo mugushikirire aho tudashika ico gikorwa kije mu ntumbero yivuga butumwa kije mu ntumbero ya mission ishengero Sweet Garden bisanzwe rifise turi shengero rifise mission turi shengero rifise na vision mpereye kuri yerekwa ry'ishengero ni ijambo rishasha rizana umuntu mushasha nawe akazana isi nshasha munkundire mpere ngaho kugira ngo mutahure exactement ishengero mwagendeye cyangwa ishengero ryabatumye ko iryo ari ryo nibaza ko byofasha kugira ngo nibaza ko bibiri mu byo dufasha hamwe tutahura exactement ishengero mwagendeye ishengero ryabatumye ko kubera iki jambo rishasha ariho byose bihera kwizera kwacu kutuzana ahantu kutubwira ngo ihinduka ntirikunda impinduka ntikunda mu isi ihinduka ntikunda mu gihugu umuntu atahindutse hama umuntu ntahinduka ivyiyumviro vyo bitahindutse hama kugira ngo ivyiyumviro vy'umuntu bihinduke hari amajambo hari amakuru yumva nico gutuma ishengero ryacu umwanya munini cane twumva ko turigisha abantu ishengero ryigisha ijambo ry'Imana na kimwe batuzi ko aho hanze nuko turi ishengero ryigisha ijambo ry'Imana ubaza ati mbega ntimusenga turasenga
mugabo turazi ko exactement igikiza umuntu cyangwa igicisha umuntu amakuru atari yo yumvise. Hama turazi ko umuntu akire akeneye kumva ayandi makuru amubwira icayi. Aho hanze rero muramaze kuvyumva, abantu baravuga ati inyigisho mwigisha kubera iki mudavuga biriya, mutavuga ibyaha by'abantu, mutavuga amakosa y'abantu. Amakosa y'abantu barayazi, ntidukeneye kuyabigisha kugira ngo bayamenye, basanzwe bayazi bihagije. Nta muntu n'umwe ngaha atazi amakosa yiwe. Kuyamenya ntibiguzanira agakiza, kuyagusubiriramo ntibiguzanira agakiza. Ico umuntu akeneye ko abwigwa ni kubwigwa ico yagize muri Kristo, ni kubwigwa identite yiwe. Hama uko yihweza iyo identite yiwe niho ahinduka. Umuntu ntahinduka kubera ko bamushize k'inkoni, ntahinduka kubera ko bamukariye. Nivyo benshi nabonye abo hanze bagira, ngabo abantu ntibaca bahinduka kubera ko ngabakariye. Rero twebwe ishengero ryacu focus canke aho twebwe dushinga imizi ni kubwira abantu ico bacitse muri Kristo Yesu, kuko niko kuri. Hama bamaze kumenya ico bacitse muri Kristo Yesu n'ubushobozi bubahindura buvaho nyene. Rero ni ishengero nababwiye ko ripsiyerekwa ni jambo rishasha rikugira umuntu mushasha. Umaze kuba mushasha nawe ucuhindura isi yawe mushasha. Ico rero ni yerekwa muri rusangi, nico gikogwa, nico kintu nyene turiko. Ngabo buri munsi rero kugira ngo bikunde turafise mission dukora buri munsi. Iyo mission niyo kuzana umuntu wese kuri Kristo. Ngabo ntibiherera ngaho, tukamuzana aho abaho ubuzima budasanzwe cyangwa ubuzima bugaragara bw'ijambo bwa Mpwemu Yera. Niyo mission, amener chaque personne à Christ et à vivre la puissance manifeste de la parole et de l'esprit. Ico gikorwa rero tukiriko misi yose. Ibi bitwinjiza hehe? Ca gikorana nababwira kizoba ro 15 août kiri muri optique, kiri muri yo nzira, kiri muri yo mission. Kimwe ni gikorwa kimwe kiri muri yo mission yo kuzana umuntu wese kuri Kristo. Ubundi buri mwaka amatariki nkaya twama dufise gikorane dukora ngaha buri mwaka mu ishengero cyangwa kimara imisi 3. Ngabo uno mwaka hari ukuntu Mpwemu yaturongoye atubwira ati kino gikorane mwamukorera hagati yanyu mu ishengero nimwitware hanze, kuko je abo nkeneye hanini bari hanze, abo nkeneye hanini bari hanze. Nico gituma bona kino gikorwa twagisohoye hanze, tugitwara muri quartier, tugitwara mu bantu, tugikura hagati yacu muri twebwe, tugitwara mu bantu, tugitwara mu kinama, tushira hanze abantu bose. N'ingene citwa biravyerekana, ni inyishu yahawe isi, niko citwa inyishu yahawe isi. Hama iyo nyishu ni Kristo Yesu, niwe muti Imana yatanze, ni celui le remède ultime de Dieu, niwe muti Imana yatanze. Turafise verset de référence ni verset benshi bazi, mugabo benshi bayifashe nka verset sanzwe, verset yo mu bana ni Jean 3:16, ivuga ngo car Dieu a tant aimé le monde, urukundo Imana yakunze abari mw'isi, apana bari mw'ishengero, apana bari mu masengesho, urukundo Imana yakunze umuntu wese ari mw'isi. Rero tuzoba tuje muri optique tugiye dushiriye abo bantu bari mw'isi, bari muri system, tubabwiye ati bagenzi, hari urukundo Imana yabakunze, hamaze kubakunda hari ikintu yakoze, hari ikintu yatanze citwa ngo umwana wiwe w'ikinege. Ica gusaba ni kimwe, agusaba ngo umwizera wese. Aha rero hari akantu gakomeye twebwe tuzogenda kubabwira, tuzobashira iyo nyishu Imana yatanze, iyo nyishu Imana yahaye umuntu wese, twizera ko au minimum umuntu umwe canke babiri niyo baparvena kumwizera. Ijambo ry'Imana tubwira ngo uwo muntu ntapfa rubi, uwo muntu ntazopfa rubi, uwo muntu acava kuri liste abantu bazopfa rubi, ahubwo ngo hari ikintu aca ahabwa citwa ubugingo budashira. Biroroshe, ntibavuga ngo azokironka ageze mu ijuru, bavuga ngo ahabwe mwanya majambo, uwo mwanya nyene yizeye acaronka ubugingo budashira.
hama gaca kugwa kuri liste bazopfa rubi abantu barabikomplika babwira birebire mugabo twebwe twizera ko agakiza ari igikorwa c'Imana twizera yuko inkuru y'agakiza si igikorwa cy'iwanje si ukugororoka kw'iwanje si ibikorwa by'iwawe twizera ko agakiza ari igikorwa c'Imana na Yesu yarabivuze ngo si mwebwe mwandondeye ni jewe nabarondeye hari umuntu yogenda aho hanze akavuga ati gerageza uhimbara Imana kora ibi nibi nibi ugira uhimbara Imana hebibi hamuze ku Mana mugabo nowe si wewe uza ku Mana iryo ni dini ubuzima bwa Kristo tubona ari Imana iza kurondera umuntu tuyibona kuva mu itongo rya Edeni tubona ari Imana yamirondera Adamu na Eva tubona ari Imana yamigira kwima yo muntu no musi barabicuritse batuzanya aho twego turondera Imana gabo ndafise kubabesha wowe nyene uhagaze nga wo kubwira ngo rondera Imana ntayo wotora no guha imyaka ijana ntayo wotora rero twebwe dushiriye abantu ico Imana yatanze iyo kado y'Imana iyo nyishu y'Imana uwo muti Imana yatanze ugo rucanco Imana yatanze Imana yamaze gutanga urucanco rw'icaha yaramaze gutanga urucanco rwo gupfa rubi tubushiriye abantu kuba mwatseteka mukaza kugira ngo mwumve ico ko turategurira abarundi ico umwami yashize ku mutima wacu rero turanezerewe kubabona ngaha hama nkuko Pastor Gerard yabivuze sinjo kure yavyo gato nibaze ko mwamaze kumva intumbero y'igikorano ariko kandi twabahamagaye kugira ngo tubamenyeshe yuko ibikorwa twako tubitegurira bigeze nko kuri 98% kugeza ubu kuvuga naho twokwisanga ejo ibikorwa bishobora kuba twe twiteguye ni kuvuga ibikorwa byose biko birakorwa ibintu byose byasabwa kugira ngo gikorane kibe biko birakorwa niyo mpamvu twabamaga kugira ngo mudufashe gutumira abantu uko bishoboka kose kuri kote y'abaririmbyi mwarabona ko dusaba abaririmbyi bashika 3 hariho Victoria's team hariho Pendo Sound hariho n'umugwi wa hano witwa Heavenly Worship hariho Gezanze Yesu yaserukiye ukuri kizoba akaryo kadasanzwe deja n'irya mbere nibaza yuko iyo migwi ihuye ahantu hamwe byari ibintu byari byabifujwe kenshi ariko ntibyashoboye gukunda rero bitanguriye mu Kinama rero muri make novuga ati sinorenza ku ibintu byinshi ariko tuditeguye ibintu byose biri ready kugira ngo ibintu byose bigende neza buri wese akenewe arahari kugira ngo ibintu byose bigende neza no kuri kote y'abaririmbyi nababwiye yuko by'ukuri turiteguye bizofasha abantu mu Kinama nta kindi twosaba abantu bo mu Kinama abantu bo mu Kinama nkuko mwabyumvise Imana ntize kubacira urubanza ahubwo tuje kubashingira intacyo igikorwa Yesu yakoze yahejeje gukora kandi giheze neza kugira ngo dutambane tunezerwe tukazoba turi kumwe n'umukozi w'Imana hano Dr. Apostle Ferdinand Bright Nibizi akazoba ari we mwigisha nayo mpamvu tunatumira abantu bagwaye by'ukuri asanzwe akoreshwa n'Imana ku rugezo rudasanzwe mugabire gukira kw'indwara turamaze kubona ibitangaza byinshi hano turamaze kubona ibivyimba binyika turamaze kubona abakira amadiabete amakanseri n'ibiki niyo mpamvu mugira abantu bari muri kariya gace n'ubo bafise mu muryango umuntu afise ikibazo nk'ico ushobora kuba ari umuntu afise ikibazo ariko arashwaguringa naco adafitiye inyishu ico kibazo mugabo ujya munsi nta kindi tuzatubazanira kubabwira yuko hari inyishu yamaze guhabwa isi ku kibazo cose umuntu yogira bakoze cyane wa Heavenly Worship Team wa hano hantu tuko tuvuga ku kintu cerekeye inyishu yahawe isi arico gikorane twimirije gukora nkuko deja teme ibivuga ni inyishu babivuze yuko hariho inyishu yatanzwe hano ku isi ariko abantu nkuko ijambo bivuga ngo abantu banje bishu no kugira ikintu kutamenya nico gituma hariho iyo vuga butumwa kugira ngo abantu bashobore kumenya batahure yuko hariho inyishu yahawe isi twavuze yuko hazoba hariho imigwi myinshi izo bihari ariho Pendo Sound ariho Heavenly Worship Team hariho na Victoria's Team na kindi kintu soto turakora atari kuvuga iyo nyishu ni kubivuga biciye mu mudiho Yesu niwe nyishu yahawe hano
kwisi kugira ngo umuntu ku kibazo wowe ufise cyose ashobora kuba ari ubuzima bwawe ari indwara. Nico gituma bavuze ngo dutumire abantu bafise indwara ukutabona, diabete, hypertension, amakanser. Hano hantu iyo hariho two turakora ibikorane tumaze kubona turafise amatemonyage menshi abantu bafise amakanser tukabona ibivyimba binyika. By'ukuri ni ibintu kwa muganga usanga abantu bakubwira ati uri kuri grade terminale, bavuga ati ahonye nta kintu na kimwe dushobora gukora kuri icyo kintu, ariko hariho inyishu niyo twaje kuvuga. Nico gituma novuga yuko ari privilege kino gihugu cyaronse kugira ngo kino gikorane gishobore kuboneka abantu baronke inyishu. Kuba navuze hari bazo hano kwisi bihari ugasanga inyishu by'ukuri ntayihari, ugasanga ntubona ingene ushobora kubyitwaramo, ariko Imana yaratanze inyishu biciye muri Kristo Yesu. Hariho inyishu. Nico gituma dutumira abantu bose aho uri hose, nimba ari umuntu washobora kuba ari kure urashobora kugira effort kumva haracasigaye igihe twacasigaje indwi imwe, washobora kumutumako kugira ngo aze ahure n'inyishu yiwe. Kandi twavuze ikintu gikomeye ni ukumenya ni ijambo ry'Imana, icambere kumva. Nico gituma hariho kuzo kumva ijambo ry'Imana. Reka umuntu wese azoze azanye navuga ahantu aza kwandika kandi azanye umutima wo kwizera kugira ngo yumve ikintu kizoko kiravugirwaho kugira ngo ashobore kwakira inyishu yiwe. Byose navuga Imana yakuyeho ugufa ashiraho ubuzima, ariko byose yabicishije mu ijambo ryayo. Nuvuga utize iryo jambo nta na kimwe ushobora gukora. Murakoze. Nkuko umurongozi Gina yabivuze, igikorane twakigeze kuri 93% by'integuro, uvuga ngo ikorane gisa n'icaheze. Hama mpereye ku cya kabiri muhereje ko twariyumviye ikintu cyose, turazi situation turimo, igihugu kirimo byerekeye ikintu by'ibitoro, donc twaravyumviriye. Harashizeho amabus azotora abantu mu gisagara cyose kandi azobunguruza ku buntu. Harateguwe amabus azokunguruza abantu mu gisagara cyose kandi azobunguruza ku buntu, azobatora hama abagarukane abatahana. Biteguwe gute? Uno munsi atagihindutse haraza gusohoka affiche izobiriko ibituro by'amabus na nimero z'umu responsable ari w'ico gituro, kugira ngo okazo ufise ikibazo ubaza umuvuga ati jewe mba ngaha canke imperereye aha canke ubaza amasaha tomoye bwisi zo gutorera ubu ufise umuntu ushobora kuyadressako. Rero abo muri media hano nibaza kuno munsi affiche yarisohotse no mu byo mwoza kudufasha gushikana kure n'ubwo butumwa burimwo, parce que haza amabus atora abantu mu gisagara cyose ndabisubiyemwo, abatore aho bari hama batahana. Okay, hama isaha yo gutangura gikorane ni 15h. Dushaka gutangura kare hama duheze kare, abantu bashobora kuronka akaje gusubira mu miryango yabo mugabo batahanyisho yabo 15h. Itariki nayivuze ni 15 août, ni ku gatanu w'indwi iza, ku munsi wa gatandatu pardon w'indwi iza 15h mu Kinama kuri terrain ya zone mu Kinama, mu terrain ya football niho tuzokoresha. Okay, Aloise. Murakoze. Tubwe gushika ngaho baje ari benshi ni réussite, niyo réussite yacu igikorane baje ari benshi tuba dutomboye mugabo sinto twarize no mugwi wa hano duherukaye ku munsi wa Mungu twame turaraba ngene dushaka kuhamenaja ku buryo hashaka kuja abantu benshi. Ubundi igicapo dufise dushaka kuhashira abantu batari munsi y'ibihumbi 10 n'abantu dushaka kwakira. Hama twari ko turiga hamwe n'umugwi tuzokorana ingene dushaka kwamenaja abo bantu barashobora kuhaja. Rero kuvyerekeye aho bazokwicara, kuvyerekeye abo bantu
turabiteguriye kandi si igikorwa dukoze uko twakoye n'inzego. Hari amaxe amwe bazoba bugaye kugira ngo abantu boroherwe, parking izoba ihari imeze neza. Donc kuvyerekeye vraiment aménagement, kuvyerekeye espace twarabyiteguriye. Hama noca ngira ko ndakubwira yuko ico ni kimwe dukoze kibereye mu Kinama, turifuza kugikora no mu zindi ntara. Nibaza ko ikindi gihe tuzobatumako tubabwira ati bucagikorane yanyishu yahawe isi, twitwaye Igitega, twitwaye mu Kabezi ku ba Darlene, twitwaye ahandi hantu hose, twitwaye Ngozi. Rero ni duhereye mu Kinama ngabo dushaka kwira igihugu cose dufise ico gikorane kimwe niyo yerekwa nyene rimwe. Merci. Tuyenga naganza isibazo bitatu. Ikibazo ca mbere ndacerekeza kuri wowe pasteur wa Rusizi Apotre Ferdinand. Hariya muravuze ko abantu bazokwitega ibitangaza na kumitsi. Dusanzwe tuzi ko hariya mu Kinama hari abandi basanzwe bakuza imiti y'ikirundi, basanzwe bakoresha ivyo abandi bokwita amangetengete, bakanitsa ivyo mwe muvuga ati n'ingwara zikomeye. Mbega kuri urya munsi kuri kijya kibuga barazoshobora kuza kumbure mushobore gukora bimwe twabona muri Bibiliya. Eliya yatumye karavuga ati twerekane Imana y'ukuri niyo mubeshi, tuvyitege ko bizoba. Ico ni ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri, wavuze neza na neza yuko hariho abantu abariho bose uzi bari mu bitaro bashobora kumuzana. Twitege ko hazoba hariho ubundi mu bwigo ushobora gusanga abo bagwaye za diabete, abo bagwaye za kanseri, tuzobona ishengero Spirit Garden basanga muri Wakade, hôpital militaire n'ahandi hagiye hatandukanye. Profete Apotre Ferdinand ariko aragenda arabakitse. Mbega wo uzagenda gute? Kabazo ka kabiri ndakerekeza hariya kwakira asanzwe arongoye mu Rwanda Sound. Sirime si kabiri bama babagereranya, bama bavuga ko mwebwe muri umugwi wo muri no uhanganye n'imigwi ya AFC. Kuca babahuza na Victoria Steel. Bose bariko bavuga ko dushikirageze kubishira hamwe ati ni El Clasico. Bavuze ko ibice 70 context mutangamo inkuru ndayikunda cyane. Ariko ikibazo ca mbere muvuze ati mu Kinama hariho abanyamareba, abantu bakoresha imiti y'ikirundi, bavuga ko bafise ubushobozi. Tusanga bari mu Kinama gusa, no ngaha barahari bari mu gihugu cose, bari mu isi yose. Mugabo ivyo ni ibintu bito cyane par rapport y'ububasha twahawe muri Kristo Yesu. Kuba vyonyene uvuga ko bafise ubushobozi ni kimenyetso cyuko kumbure tudatahura icari cy'ubushobozi cyacu, kuko bijya bakora by'amangetengete bakoresha nshuti yanje n'ibito nitubikompana n'ubushobozi bw'Imana. Rero tushaka kubitebamwo, tushaka kuvuga ngo hazoba ngo show yo kuwufata ngo habe ngo comparaison, guhangana n'uwo mugwi. Twe tugiye guhangana nabo kuba ariko turi hejuru yabo, twamwe tufata n'uwo mwanya wo kubitaho ko bari kwisubiza hasi, ko bari kwinyoha ububasha twahawe, ko bari kubaha inguvu. Ahubwo mu byo twizera ngo turamaze kubibona, mu byo twizera nuko ni ubutumwa bwiza bwavugwa, bamwe muri bo bazokizwa. Biri mu ntahe turonka ngaha mu misi yose, abantu bahura n'abasorcier, bahura bari muri iyo migigwa, haba bakumva ubutumwa bwiza bagakizwa. Biri muri Bible turabibona, aho witwa Simon umunyamareba yakorera Samaria, igisagara cyose yari yacifatiye kubera mangetengete yakora. Ngiye hagenda Filipo muri ico gisagara akavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami ko na n'uwo mu Simon yakijijwe, akanasaba ko bamurambika kw'ibiganza bakamuha ububasha bafise. Tumvikana ngo hari ububasha uri hejuru burya ububasha. Rero dukuri ivyo bintu mu vyumviro byo kumva yo kumengo Imana na Satani bari muri competition. Imana na Satani nta competition barimo, pasi kuri bangana. Ni gushira hamwe ibintu bitari hamwe. Turiko dushira hamwe ibintu bitaja hamwe. Satani ni kantu gato, ni kiremwa c'Imana, na kandi Imana yaremye. Bibiliya ivuga ngo arafise umunsi yaremewe ko. Nitwe tumuha ububasha dafise.
nico gituma Yesu yavuze ngo ngo ushaka sauti muzokwirukana, yavuze ngo muzonasenga, ni kwirukana amadayimo, ni gufata ikintu ugaterera hariya, muzokwirukana ushaka sauti, ntiyavuze ngo muzosenga, si inama, si komite, si gukorana ngo turakwinginze ngo oya, ni gutora ikintu kinga kugiterera hariya, ushaka kasa devils. Nero mugenzi kuri ico ntugira amakenga buri makira kirapanze. Hari kindo wajije kubera gutarabona apotre abakozi b'Imana muja gufasha abantu mu bitaro mubakiriza aho bagwariye. Nibaza ko no musomye wa Bibiliya umaze no kubibona sinzi ahantu wabibonye muri Bibiliya, kubera yuko ibyerekeye gukiza ingwara ariko nashaka kukwereka hariho ubudasa gusengera umuntu wamusanze ahari no gusengera umuntu yagusanze ahuri, ibintu bibiri bidasa, ibintu tumaze gutesta inshuro nyinshi. Iyo usengeye umuntu wamusanze ahari niyo wasengeye umuntu yagusanze ahuri sico kimwe. Nico gituma tubona muri Bibiliya abantu bafata urugendo bakaja kurondera iyo Yesu ari nigari mu bugaragwa bakamusangayo. Hari n'abafata bakaca hejuru kwitwa tu bakasambura amabati bagakorora umugwayi wiwe ahantu Yesu ari. Kubera iki? D'abord yo kugira iyo ntambwe yo kuza ni sinye yo kwizera. Hamukwizera naco ni kimwe mu ma ingredient atuma bitangaza biba mu buzima bw'abantu. Iyo watse umuntu ako kajya ho gutera iyo ntambwe uramugiriye nabi. Simvuze ngo ntazi musengera ngo akire arakira, ngabo wumve ngo hari ubutandukane hagati yo kuhakira igitangaza no kugumana ico gitangaza. Nico gituma twe duhamagara abantu kugira ngo batere iyo ntambwe. Ndakubaze mugenzi wo muri Magic TV, kwa muganga bashitse yo gute? Baragwaye barafata urugendo, barafata taxi, baraca kwa muganga. Kubera iki? Barizera ko muganga ashobora kugira ante ashobora kubafasha. Niyo mpamvu biyunguruje. Ngabo mwe mukeneye abakozi b'Imana tubasangeyo, kandi kwa muganga baritwayeyo. Uca wumva umengo ni abantu haye mu bantu dushaka ko bizera ko ubushobozi buhari bwo gukiza abagwayi. Uko iyo izo gymnastique nyene, iyo logistique nyene yakoresheje mu kuja kwa muganga nayikoreshe agiye kondera gufasha ku wundi mukozi w'Imana. Ndazi ico nokora ntago inkuru ndazi ico ngomba nkora n'abagizi ko byukuri birashobora kuba bivuga kujya nyene mwabivuze, sinavuga ngo ndamaze kuvyumva cyangwa sindavyumva, ariko byukuri nitubitsa ku mwana. Ubundi nagomba ndakubwiza kuri ikintu kimwe, ni mwebwe nyene muduhanganisha, ariko twebwe ntiduhangane. N'abantu bavuga abakozi b'umuziki amwebwe abamenyesha amakuru muduhanganisha, ariko twebwe turatekana. Mwese ari mikoro yiwe ariko arakoreramwo, hari uko tumeze, hari uko turi, ibyo dukora uko tubikora. Victoria's team itobikora uko bitokunda, na twebwe hari ibyo bakora, na twebwe ubwacu tutoshobora. Naho twogira gute kuko hari ukuntu Imana yatugize, uko Imana abo yabagize cyangwa abo bandi. Mugabo byukuri je ndi no muri organisation y'ino gikorwa ya intumbero bari bafise uburongozi, bari nashaka n'undi mugwi imbere kugira ngo byukuri tuje hamwe duherekeze ico gikorwa. Twebwe ico tugiye kubwira abantu hariya niyo nyishu yahawe isi, kuko ibibababaje byukuri ibibagoye si uwa mbere ninde, uwa kabiri ninde, uwa gatatu ninde. Kuri ivyo bintu nibaza ko burya abantu baja muri ivyo nuko nyene baba bafise umwanya, ariko ndatahura impamvu babibajije. Mugabo byukuri twebwe ku ruhande rwacu nta kibazo na kimwe gihari. Aba Victoria's n'abagenzi bacu apa yuko dukora tugakorana, inshuti zacu NTC n'abandi benshi. Hari ivyo bavuze byo muri no muri side bebasha Redemption Voice nayo ari ihanganye nani, numva ko icyo kibazo. Hariho ikindi ubundi buvukanye yavuze ko vyerekeye abarinzi ba hano. Nta muntu n'umwe yikorana urubanza,
umuntu iyo afise urubanza yamagira abagenzi yamagira inshuti ziwe zo hafi zimufasha urubanza ariko nagomba ndakubwire ko twebwe ngaha nta kibazo dufise burya abaremvyi bose bahari niho bazoba bari bose kandi mwavuyemo mbere bamwe twaranigabuye turavuga tuti urabona ko dufite imanza zibiri reka bamwe dufashanye samedi abandi dufashanye kuko ngaha nibaza ko ari iryo shengero ngaha mu Burundi rifise ingabire nyinshi franchement ngaha hari abarinzi benshi hari abo tuvuga tuti bamurarindiriye babanze begera imbere namwe tuzoberekana hanyuma kuko hari abantu benshi kandi babishoboye benshi cyane benshi rero nta kibazo gihari nibaza yuko aba Victoria Sim twabarondeye kubera yuko ni inshuti zacu abagenzi bacu sinijyambere badufashije urubanza ni kugira ngo baze duherekeze iyo nkuru nziza tugende tubwire abantu yuko umwami Yesu abakunda kandi atarubanza ariko arabacira ahubwo yaje kurondera umuntu kugira ngo amukize amufashe nta kindi kibazo na kimwe gihari ikindi kibazo cya gatatu navuga kindaba icerekeye amamedia kuzorikodinga cyangwa gufata amasanamu yerekeye iki gikorana ivyo bintu by'ukuri birarekuwe birarekuwe ariko tukifuza yuko bikorwa mu buryo bwiza niyo mpamvu dusaba yuko umuntu wese azorikodinga azofata amasanamu yuko byo bitubwira kugira ngo dutegure logistique yavyo tuzi bangahe baza ko bariko barakora tubabwire no mu gihe hari ivyo mukeneye ku ruhande rwacu byo n'ibindi tubabwire aho mutumbera kugira ngo vyose bizo bikorwe mu rutonde kandi bikorwe neza niyo mpamvu dusavye ukabuze kuzoza gufata amasanamu ziba vyizo bimenyesheje kugira ngo tubishire kuri liste y'abazohabwa kumbura iyo baje kumbure iyo audio uzobukeneye nyuma y'igikorane kugira ngo ntutange ibintu bitari kuri standard yacu y'igikorane cyacu kugira ngo kumbure ntiwice image nibaza ko atakindi kibazo kuzerekeye ivyo wanje ntuba nishuye murakoze cyane